kuyiyamiriza ariko akaba twitege naya ko azobandanya avuga bazobandanya abantu basoma induru iriko iravuga. Murakoze no kumpa iri jambo, ndabashimire ko mwantumiye muri iki kiganiro. Ndabamenyesha yuko kumbura abantu nta mwanya dukunda kuronka wo kwiyumvira iby'igihugu cacu, kubera ko dutwagwa na vyinshi. Turinjira mu buzima bwa misi yose ugasanga abantu ivy'igihugu babiha ikibanza gito. Ico umuntu ari buvuge ngaha nuko uravye ingene akahise kagiye gakurikirana, na cane cane igihe uyu mugambwe uri ku butegetsi uziye, twari twaraciye intumbero ubutegetsi bwose buri bucemwo kugira ngo mu vy'ukuri turonke Uburundi butekanye. Turafise ingene abantu bose tuzobazibiza, tugashaka ko abantu bose bohora hama turondera amahera uko bigenda kose kugira ngo dushobore kwita ko turiko turatwara, dukoresha inzego z'igihugu, tubaye intica ntikize. Bashaka babura igitoro nabone bazabwira ati nta miduga bari bafise ruguru nta mabarabara ariyo, ntibabura igitoro. Ugasanga rero hariho ibintu bivugwa ukibaza uti none ibi bivugwa mu gihugu cubatse. Igihugu c'Uburundi rero imbere yuko mwiyumvira amatora habwirizwa kwiyumvira turi mu yihe ntwaro, turi mu ntwaro itashaka demokarasi, turi mu ntwaro y'igikenye ikoresha amatora kugira ngo biyitirire demokarasi, bite ko ari muri demokarasi ariko ni gikenye. Ca kabiri co gutegera nuko iyo ntwaro ntayizoshikana igihugu, ndabivuga hakiri kare, ntayizoshikana igihugu kuko isa n'igenda icuramye, kandi bo bayishakira ibyo. Nta muntu aza kurondera gutwara kwiba abanyagihugu imyaka yose, gukenesha abanyagihugu imyaka yose kugira ngo batware ari abakene, ubatware atajambo, ubatware batashaka kwishira no kwizana, ukuvuga uti uzovyura umutwe nzowumena. Ubu rero ikibazo aho kiri naho, aya matora ni nk'ayandi mumenyereye, ntayazoba niyaba naho hatazovamwo, hazovamwo ivyo nyene gushika abanyagihugu bavuze bati turayanze. Muga abanyagihugu bavuze bati none karashize ingane badutware nabi, tutora tuzi neza ko takivamwo, canke hagera igihe tuvuge tuti turahagaritse ibi bintu, tubivemwo, hanyuma twebwe twanke tuti aya matora turayanze. Bavuze uko, aho ibintu bizohinduka. Namasubiramo nti burya igihugu nico cikura mu buja, si abantu bagikura mu buja. Turashobora twebwe kubaza turasubiza tufasha mu vyiyumviro, ariko abanyagihugu bonyene bategera ko bakwiye kwivana mu buja bakitwa abanyagihugu, ko abanyagihugu barusi abanyagihugu n'abaja b'abategetsi babakora ivyo bashaka, nta jambo bafise, ntibashobora no kwiha abategetsi bashaka, ntibashobora no kwiha indinganizo y'igihugu bipfuze yobagirira akamaro. Urumva utafise mwene ivyo naho ubuhagaze uba uri mu kirere, bose bashobora kugukubita umupira, hanyuma upfuye naho urabona ko kwica ni mubize bamenyereye. Naco gituma ndababwira nti mwabarundi mwe, ugupfa si iyo hageze kupfa urashobora kugutoza ati upfa gute, ari ugupfa ati je nshaka gupfuko, je nshaka upfuko. Baratora gupfa bahagaze ko bapfa babundabunda, kuko birateye ubwoba. Ayo matora siyo, ntacazobamarira, ni vya bindi nyene, nta kizovamwo. Ariko Ego Frederico bamvuga inyumvira imbere yuko kumbure ngenda kwa Felix Niyonkuru, umuntu yumvirije imvugo abanyepolitike muvuga kumbure ko hari abadatahukirwa, turavye mu Rwandiko canke itangazo ryasohowe n'urunani Uburundi bwa bose kwa 22/0, nabo nyene bavuga nkuko muvuga, bavuga ngo mu kurindira ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afata ijambo akadufasha guhagarika umugwiseni no kwemera intonde twatanze kugira ngo dukosore, dufashe abanyagihugu nk'ivyabona. Gufata abanyagihugu nk'ivyabona canke kuvuga ko aribo bafise ingingo ya nyuma muri abanyepolitike, kandi abanyagihugu baserukirwa namwe abanyepolitike muba mugiye kwitoza, bisigura iki kugira ngo abarundi tumenye iyo mvugo? Sinzi ko Frederic bamvuga inyumvira ariko aranyumva. Muranyumva Frederic bamvuga inyumvira?
kumbure ngira agatelefone kamugoye, reka mbe nagaruka kwa Felix Niyonkuru, ngira mwakurikiranye abandi batumire ivyo bariko baravuga. Mwebwe nk'umunyamategeko, mbega gushikaho tugera ahantu abantu biyamiriza seni n'abagize uwo mugwi ko botanga imihoho, vyapfiriye he mu mategeko ku buryo agashavu kaduga abantu bakabona ko barenganijwe? Urakoze cyane Gilbert. Mu bintu by'amatora nk'uko vyamaze no kuvugwa mbere, nuko amatora nyamatora ategurwa kare, bobo barayateguye nk'uko babivuze bamwe bamwe mu bo dusanga ikiganiro. CNDD-FDD kuva igiye ku butegetsi imaze guhindura amategeko ajejwe amatora kenshi, harimwo rero n'iri novuga ko ari ryo ngira turiko turavuga uno munsi, iri tegeko nimero 1/12 ryo kuwa gatanu ukwezi kwa gatandatu 2024 ryaje rihindura ryo mu 2019. Iryo naryo turiko turaraba, turabona yuko ari itegeko ryaje ryateguwe neza, rije kwigizayo abanyepolitiki batandukanye. Ivyo mbere tukagira ko tunavuga yuko uri kurayiraba neza ritandukanye cyane n'ingingo ya 25 iyo bita Pacte International Relatif aux droits civils et politiques. Iyo nayo mbere ni itegeko mpuzamakungu, mbere n'Uburundi bwateye igikumu, aho ryemeza yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwitoza no gutora, hakaba n'amatora ari mu muco eka n'ibindi. Ariko rero turavye kuri iri tegeko turabona neza ko ari itegeko ryakozwe ari igikoresho kiri ngaho kugira cigizeyo abanyepolitiki. Twotanga ururero busanzwe, turamaze kubivuga, Pacifique yari yabivuze yuko tumaze kubivuga ko iminsi itari mike. Muca mubona ubwa mbere nk'ivyerekeye ico bita qualité de lecteur, bakavuga yuko nk'umuntu afunzwe vy'agateganyo adashobora gutora, kandi bazi neza haba no mu bwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, eka mbere no mu yandi mategeko mpuzamakungu atandukanye, yuko bavuga yuko umuntu iyo ataracirirwa urubanza aba ari umwere. Urumva uwo rero kumubuza gutora kuri bo hariho ico baba bagomba gushika, kuko baravuga bati uyu munsi uyashobora kutugora canke uriya, turashobora rero kumushirako icaha iki, tukaba turamufunza vy'agateganyo muri iki gihe kizwi. Ico gihe ntiyitoze, washaka inyuma y'amatora tukamurekura. Ivyo biramaze gukorwa, ngira turi kumwe n'abanyepolitiki, ndabona ngaho baraza kugira ico babivuzeko. Aha notanga n'ikindi kintu, n'ingene batanga amakandidature, ukabona bashiramwo ibintu vy'ubwenegihugu kugira bigizeyo abo bari badahuje ivyiyumviro canke hari ibindi badahurirako bari hanze canke bo bafise ubwenegihugu bundi. Urabona yuko igihugu c'u Burundi cagiye kiraca mu bihe bitoroshe, ugasanga yaragiye aha canke hariya kubera imvo z'umutekano. Kanubu urabona ko ariko bimeze, benshi bari mu buhungiro. Nkavuga ibintu bigaragara vyaheruka kugaragara mu minsi yahera, ngira baraja kubivuga ko abanyepolitike vyerekeye ingene ababitoza bigenga bakigwa n'amategeko yabashiriweho. Ukabona neza yuko ari itegeko ryakozwe vy'ukuri kugira yigize y'abantu, uwo muntu wese adahuje ivyiyumviro canke badashaka yuko aja mu vy'igihugu. Naho noba ndagejeje. Murakoze cyane. Nagira ngaruke ku vyo Pacifique Ntazwe yavuze mu kanya, yagize ati leta n'intambamyi, seni nayo yenda yashizweho na leta n'intambamyi. Ariko tugarutse ku bijanye n'amatora, kuva umugambwe CNDD-FDD ushika ku butegetsi kuva mu 2005 ntiwigeze uhishahisha canke ureka kugaragaza ko wama uri mu myiyamamazo mu gihe wategerezwa kuba uriko uratwara, kugira ngo reka abarundi ico iyo leta igomba gushikako. Abanyepolitike bamye bagira bati uyu mugambwe uriko
ushaka kwigumiza ku butegetsi mu kwigizayo iyindi migambwe canke mu gukoresha gucanishamwo imigambwe itavuga rumwe na leta. Mu 2015 hoho n'ibihuha vyarahuhutse igihe abanyagihugu bagira bati ibi ntibishobora kubandanya, Nkurunziza ashaka kubiha ikiringo ca gatatu bakaja mw'ibarabara. Ivyakurikiye twese turabizi, twarabonye amaradiyo yaraturiwe, abanyagihugu bamwe barishwe abandi barangazwa. Uno musi Pacifique Ninahazwe mubona nkuko bavuye imbere ariko babivuga uno musi mubona abanyagihugu aribo bogira ijambo rya nyuma, mbega bobigenza gute, vyogenda gute mu gihe uwo mugambwe uguma ugaragaza neza na neza ko ushaka kugumaho uri wo wonyene ata wundi muntu ashobora kugira ijambo? Pacifique Ninahazwe sinzi ko ariko aratwumva, hamwe yoba ariko aratwumva yokugura akamikro. ariko arabumva, nibaza ko yokugura mikro kuko mu kanya musubiriremwo akabazo, hariho agace ka nyuma k'ikibazo ntumvise. Ego nariko navuga nti umugambwe uri ku butegetsi wamye werekana kuvugishika ku butegetsi ko wama uri kuriyamamaza, ushaka kuguma ku butegetsi wonyene mu kwigizayo abatavuga rumwe na leta canke abadoma urutoki ku bitagenda neza. Bamvuga inyumvira mu kanya yagize ati ubu abanyagihugu bonyene nibo bategerezwa kugira ico bakoze kugira ngo ibi bintu babivemwo. Twarabonye mu mwaka wa 2015 ingene vyagenze, aho abanyagihugu bahagurutse bakavuga bati ibi ntibishobora kubandanya ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Uno musi none mubona abo banyagihugu bobigenza gute mu gihe ngira ngo n'abahora baja imbere yabo benshi batakiri no mu gihugu, vyokorwa gute? Icya mbere ngira noherako ubwa mbere bwo turahuza n'abandi bose bavuze imbere uko tubona bino bintu. Icya kabiri, kuba CNDD-FDD uko amatora aba ariko yongereza inzira zo kwigizayo abo bahiganwa, ni igipimo kitabesha ko ari umugambi uzi kutakiri kumwe n'abanyagihugu. Ico ni igipimo gikomeye cyane. Ndibuka yuko mu kiganiro nk'iki kindi nari nababwiye ko amakuru je nari naronse mpawe na bamwe mu bakora mu iperereza, bambwira ingene kuva muri 2023 uwo mugambwe wakoze sondage mu gihugu cose, bakoresha iperereza, batanga ibibazo bavuga bati nibihe mubona bishobora kutwononera mu matora yimirije, hamwe bitoba biratorwa umuti. Hanyuma abakozi b'iperereza baja mu bantu benshi cyane barabaza. Ico inyishu nababwiye ko inyishu baronse yaberetse ko mu matora ya 2025 abo bahiganwa cyane cyane baravuze nk'umugambi ujya wari wabaye wa kabiri mu matora yo muri 2020 kuba wuretse ukajamwo ko batazoshobora no kuwiba, kubera ko bababwiye ko n'aba-CNDD-FDD bonyene bari biteguriye gutora ivyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Haca hongera ko n'ikindi cyateye kibatera ubwoba kurusha ni cyanamwo ryakomeye muri uwo mugambwe, nk'ibi byo kwigizayo byo gupfunga Arengiyome Bunyoni. Urabona ko ubu hateye haja ko n'abandi muri uyu mwanya nyene barabwiye bati bamwe mu bari hariho nabo kwa Nkurunziza, aravuga cyane nabo kwa Nkurunziza bashavuye, baca babwira bati muri mwebwe nyene mu butegetsi ubu musanzwe muri kumwe n'abashavuye bashobora gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bakanabacungira kugira ntimushobore kubiba. Uretse ko abanyagihugu babavuyeko kubera mutagira inyishu n'imwe ku bibazo bikomeye bafise ubu, baciye babongerera ko bati no mu mugambwe nyene mufise abantu bashavuye uyu munsi bazofasha abo bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihe cy'amatora. Ivyo rero byarabateye ubwoba gose, bituma uyu mwaka hoho bongereza umurindi usumbirije uwo bahora bakoresha mu bijanye no kwiba amajwi canke gucunga no kubuza abandi bantu ko biba amatora. Ico rero niumva n'ikimenyetso kitabesha ko ubutegetsi bwo nyene bwavavanuye n'abanyagihugu, buzi ko butakiri kumwe n'abanyagihugu, busigaye bugwana bugira buti nta higanwa tugishobora kwemera na ritoyi. Uti none abanyagihugu boheza bagakora iki? Ni ikibazo kitoroshe. Buriya si ibintu usanga umuntu yamashobora kwishura imbere we nyene ari umwe ati jewe nyene ndaze ko twobigira uku. Bamwe bose hari abashobora gutanguza ivyumviro, bamwe bakavuga bati tugira iki, abandi tugira iki, abandi tugira iki. Mugabo impinduka nyinshi ahantu henshi ngene zadukiye abanyagihugu bananiwe
babona atasaganirizo risigaye abari imbere yabo nk'uko tuvuga ngo abarongoye imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bakabona umengo nabo inyishu zabaheranye ntibafise ico bagira nuko henshi abanyagihugu bo nyene baduka bakagumuka inshuro zitari zike byarabonetse mu bibazo byo mu isi bo nyene baradukana inzira atanumwe abaziteze nyene ziza kuza abatwara n'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi rimwe na rimwe ugasanga bakangukiye rimwe bose ibyo bintu batabonye ingene bigiye kuza ribuka mu myaka y'2010 haduka nk'ibi bya printemps arabe wasanga biza ata numwe ari imbere atawuvuga ngo ni naka yabihamagaye ukabona byahereye kuri Facebook byahereye kuri za Twitter abantu bavuga imibabaro yabo mu mwanya muto bigakwiragira igihugu abantu bakagumukira rimwe n'abatavuga rumwe ugasanga n'ubutegetsi ugasanga baje kurondera gukurikira ikintu cyamaze gutangura batarimwo 2015 sinovuga ngo twarashobora kuvuga imbere ko ibintu biza kumera kujya byabaye niko twaravuga ko Nkurunziza yitoje bwa gatatu duhamagara abanyagihugu bakaja mwibarabara ariko wovuga ngo yarazi neza ko abanyagihugu bazovyitaba ku rugero bavyitavye ko akavuga ko yarazi neza imbere ko muri CNDD-FDD hazoba habagumuka bakiyamiriza Nkurunziza akavuga imbere ko mu gisirikare hari abasirikare bazogumuka bagashaka gutembagaza ubutegetsi kandi bakarongorwa n'aba-CNDD-FDD nta numwe yari gushobora kubivuga nko muri 2014 ko ibintu bizomera kujya rero no ngahi wacu no bambe n'uyu mwaka ibishobora kuba nta numwe muri twebwe ubunyene yovuga ngo ndabizi ngo bizogenda gutya icyumviro gishobora kwaduka mu kwezi kwa kane mu kwa gatanu cyangwa mu kwa gatandatu nyene ntidushobora kukimenya igishobora kwaduka amatora hejeje kuba ntidushobora kukimenya ariko ubutegetsi buhari bwomenya ko buriko buracana umucanwa butazi ingene buzobuzinya nabwo nyene buriya iyo abanyagihugu bamaze kumviriza umwidegemvyo igihugu kiba gifise abanyagihugu bamaze mvuze mu gifaransa ngo goûter à la liberté bene abo banyagihugu ntiboroshe nk'abo mu bihugu usanga imyaka yose bamye baziritswe iwacu si co kimwe turafise imyanya habayeho umwidegemvyo turafise imyanya habayeho amaradiyo yigenga mu Burundi akavuga turafise imyanya amashirahamwe yigenga yari mu gihugu abarundi bose bakayumviriza turafise imyanya umurundi yashobora kuvuga icyumviro ciwe kigasohoka turafise imyanya abantu bashobora kuja mwibarabara bene ivyo bihugu iyo byamaze kubaho nta muntu aba gishobora kuzimya ico kintu buriya umwanya n'umwanya twese tutazi abarundi barashobora kwivyukiranya ubwo butegetsi bakabubwira ko babuhaye Pacifique ntazwe ntakiriye mu ijambo Arise ariko arabaza akabazo karamuvuze muti abarundi baramaze guhonja ku mwidegemvyo kandi nta wuzi ico bashobora gukora sindabafashe nk'umupfumu canke nk'Imana canke nk'umuntu agira rotora ibigiye kuba n'ivyahe bishobora gushoboka mufatiye ku nguvu mwabonye mu banyagihugu turavye muri kahise umva mfatiye kuri kahise nza kuvuga ivyo maze kubona ariko ibishobora kuza sinshobora kubivuga ntarabibona ariko ufatiye muri kahise tumaze kuronka iki iruhande y'intwaro z'agahotoro mu Burundi tumaze kuronka imyanya abanyagihugu bafata ibigwanisho ivyo twarabibonye nyuma y'daire kwera kera mu za 70 mu za 80 haravuka za Paripeutu mu za 90 inyuma ya 1993 haravuka CNDD-FDD n'iyindi mihari twarabonye ko bishika abarundi bagashavura kugera naho bafata ibigwanisho 2015 batweretse ko bashoboye kuja mwibarabara bakabwira ko intwaro ko bayihaze naho amasoro yashoboye kubanumya byakunze ko abanumya nta wuzi ko inyuma umunsi basubiriye ko hari uzoshobora kubanumya ndakunda gutaka akaroro ka Burkina Faso muri Burkina Faso muri 2011 abanyagihugu baragiye mwibarabara Perezida Blaise Compaoré arabashobora arabanumya ariko basubiyeyo muri 2014 byaruhutse bimutembagaje sindabizi mu Burundi umunsi bosubira mwibarabara uko abarundi bazoza bameze mu kuja mwibarabara n'igihugu cyaraniyimye bene izi ndongozi zashobora kuja imbere y'abantu zikabuza nk'abantu kuja muri violence kuja kubomora kwica ivyo mu Burundi ubu nta biriho no kuvuga cyo igihugu abantu bagiye mwibarabara bashobora kuba n'indongozi zibaba imbere zibereka ibishobora gukorwa n'ibidashobora gukorwa ntavyo nzi baramutse bajayo ubu ivyo bokora ivyo ari byo ariko abo barundi bagiye mwibarabara canke bashaka kujayo ntabwo bapfuye baracyariho nibajya nyine nibo baracyariho kandi babaye kurusha uko bari babaye kiriya gihe
mu mugambwe wonyene naho hari ababaye kurusha uko bari babaye muri 2015 mvuze mu mugambwe wonyene utwara rero ikindi wumva hashoboka ivyo bintu bitatu byose twabonye abanyagihugu bafata ibigwanisho abanyagihugu baja mw'ibarabara abasirikare bagumuka n'ibindi ntashobora kumenya ubunyene nanje hama hariho abanyagihugu ku isi yose hama hari ikintu bibikiye umuntu atangara ku munsi kije. Ego murakoze Pacifique Ninahazwe. Oscar Butare murahuriza ku n'abandi batumire kuko leta ari intambamyi seni yashizweho niyo leta nayo yene ikaba ari intambamyi. Umutumire yagize ati abanyagihugu bonyene nibo bashobora kugira ico bakoze kugira ngo ibi bintu bishobore gufata iyindi ntumbero, bashobore kuva muri ibi bintu umugambo uri ku butegetsi uri kujanamwo Uburundi bwo gushaka kuguma ku butegetsi wonyene no kwigizayo abatavuga rumwe nawo. Mbega namwe ivyo niko mubibona, abanyagihugu babikora gute? Biragoye kumenya ingene bobikora. Kuri jewe bashaka sinibaza ko twoha responsabilité abanyagihugu bonyene. Abanyagihugu uriya ntangabo zitagira umutware. Nibaza ko hari aba leader d'opinion, aba leader muri politique bashobora quand même kwiyumvira uwo munsi bakabona bati CNDD-FDD iriko iritegurira amatora, ntiriko iraja mu matora wizotsindwa canke ngo amatora azoje mu muco. Nibaza ko abari imbere muri politique cyane cyane muri opposition bashobora kuba bariyumvira ikintu cokogwa mu gihe aka kamo gategwa n'abarundi bo muri opposition, eka n'abarundi bose twifuza amatora ari mu muco. Abantu barakwiye kwicara bakiyumvira icokogwa kindi mu gihe ibintu byose bitoshoboka. Nkibaza ko CNDD-FDD igituma ubu munsi iriko iragerageza ahubwo kubigirira mu mategeko no kubera nkuko Pacifique yarabivuze nayo nyine ntiyizera neza ko kwiba amajwi nkuko babikoze mu matora yandi byakunze ubu ko byokunda kubera ugucanamo kwabo, kubera igihugu muravye aho igihugu kimeze uyu munsi, aho igihugu kigeze, aho tubura ibintu byose mu bihugu byose bihari, igitoro, isukari n'ibindi byose abarundi babuze mu bihugu byose bihari. CNDD-FDD irabona ko abantu no muri seni ibafise controle cyane, ibafise iyo confiance ko abantu bo bafasha kugira amatora yibwe. Rero nico gituma bariko bagerageza kubishira mu mategeko kugira ngo bavubikire babuze uwo wese azoja mu matora babona ko afise amahirwe yo gutsinda. Rero icokogwa nibaza ko kuri jewe duhaye responsabilité gusa ngo abanyagihugu bashobora kuzobikora bo nyene uko bazovyumva. Nibaza ko hariho abantu bari imbere haba muri politique kandi no muri société civile kandi n'abandi ba leader ko abantu boba bariyumvira en plan B mu gihe CNDD-FDD abayitwara bobandanya bica amatwi bakareka kumva akamo bariko bategwa n'abantu. Buriya nta kintu giteye ubwoba nk'umuntu, reka ndabivuge mu Gifaransa, qui n'a plus rien à perdre. Abarundi aho bariko bajanwa na CNDD-FDD demain ou après-demain bazokwisanga atana kimwe bafise bahomba, ibintu byose bitegerezwa bariko barabasunika bashikane kuri le mur. Quand tu as le dos contre le mur, igisigara conyene nukwemera kwa affronta izo ngorane ufise. Niba rero Oscar Butare ndabaciremwo muriko muravuga muti abarundi ntibagifise ico batakaza kandi bariko barabasunika babatwara ku manga aho hasigaye ko babasunura. Ariko Oscar Butare haciye imyaka hafi igira kwire 10 igihugu kiri mu ngorane. Mbega abo barundi muvuga ko bariko barasunikwa canke ataco bagitakaza ko abantu bakwiye kwiyumvira uwundi mukenyuro, ubwo uwo mukenyuro ntiwari kubuza wariyumviriwe nimba hatararengerana. Mwe mubona ko atarengeranye mu gihe amatora agiye kuba, bamwe bavuga bati niyo nzira babona yuko yo havuye igaruka nituze mu gihugu. Je ndizera ko hariho abantu bo muri opposition, kuko mu Burundi kameme naho tudafise opposition iriko irakora mu gihugu kubera itemererwa, hariho abantu bari muri opposition bari hanze y'igihugu bariko bariyumva. Nibaza ko hariho en plan B, kuko il ne suffit pas, ibikwiye kubwira abantu ngo ntimuje mu matora
ntibikwiye kubwira abantu ngo ntimujye kwiyandikisha cyangwa ntimujye gutora umunsi w'amatora. Harakwiye kwiyumvirwa icokorwa mu gihe amatora yoba akagenda nabi nk'uko tubona umenga ego ubuja gusha buratagata kandi yija kurishera ku nama, nta bimenyetso vyerekana ko amatora azogenda neza. Muga nibaza j'ose espérer ko l'opposition n'abaleader bandi bariko bariyumvira notre plan B mu gihe ibi bintu byose bitokunda, kuko sinibaza ko ibi bintu ntibije kuduhwikira. Ni ibintu vyaje tubona, ni ibintu abantu bagiye barabona ko hariho ukuntu CNDD-FDD iguma ibigenza, ubuhoho iriko ibishira mu mategeko. D'ailleurs yagumye ibigira mu mategeko la veille de chaque élection. CNDD-FDD yarahindura amategeko mu kugerageza kuvubikiraho muri opposition, kandi unduri umunsi bagombye kuvubikira abantu kubabuza ko baja mu matora. Nibaza rero ko atanumwe uwo munsi yovuga ngo aracakiwe, l'opposition yoja imbere bakagerageza bagashira ku ruhande utuntu boba bapfa utuca nk'utundi, bagatanga intumbero plan B mu gihe ibintu byose byobandanya nk'uko CNDD-FDD kabiteguye. Mbega Ostare Butare ntabashiriye mu ijambo, uwo mukenyuro canke plan B nk'uko mubivuga mu rurimi rw'igifaransa, ku bwanyu mwishize mu kibanza c'abo bantu woba uwuhe? Nibaza ko ni byinshi cyane. Hariho kubuza CNDD-FDD buriya igihugu egome, hariho seni, hariho inzego ziraba amatora, muga abantu barashobora kwiyumvira, kuko nibaza ko naho CNDD-FDD izobuza abantu kuja mu matora hariyo abazoyajamwo. Rero abantu bokwemera bakagerageza bakiyumvira ingene bobuza ko amatora yibwa. Ico ni cambere, kubuza ko amatora yibwa, kwiyumvira des stratégies. Narumvise umwenga yari utwara Frodebu Patrick n'abandi bavuga batuzogerageza ayo matora turayajamo tuzi neza, uburana na mukeya banakubita urugohe, bati turazi neza ko CNDD igomba kuyiba. Muga abarundi bashegeshwe babona aho CNDD tugejeje, barashobora kwiyumvira ingene bobuza CNDD-FDD gushika kuri ico gikorwa cyo kwiba amatora. Hama ibi vyo kuvubikira abantu ntibaje no mu matora, bakabuza abantu kuja kuri liste kubera uyu bamutinye canke hari ikindi babona kumenga arabarusha amasuccès. Nibaza ko abantu naho nyene bo kwiyumvira kwa faire, kuko sinibaza ko boguma turindiye dukatwuzurira nk'uko vyanye hambere hose, ukamenga tuguma tuvuga ngo aya matora yabaye nk'inamico, abo bantu ntibakwiye kuyajamwo, mugabo atagiteguwe mu gihe kugira uhe solution, uhe alternative abarundi. Kumbure Oscar Butare, abantu bababonye twabatumiye namwe babafata ko muri mu bafise ivyiyumviro mumaze no gutembera mu mahanga, mumaze kubona ibitari bike. Muri abo barundi muvuga bo kwiyumvira murimwo, mwebwe iciyumviro cyanyu ni ikihe nkuko Harisi yakibabajije? Jewe iciyumviro canje nuko ubwa mbere hoho ndashigikira ko ineza tugomba mu gihugu izoca muri demokrasi. Ineza dushaka mu gihugu izoca mu matora, amatora atibwe. Twokora ibishoboka vyose kugira CNDD-FDD ntishobore kwiba amajwi, ntishobore kwiba amatora nk'uko isa n'iriko irabitegura. Ivyo bidakunze, nibaza ko abantu boja inama n'ingingo. Uwo munsi uri kumpa, nibaza ko uri kumpa ikibanza gikomeye gose, sindi umuntu yoja imbere y'abandi, mugabo nibaza ko ari ukwiyumvira, guterera ivyumviro. Jewe sinemera na gatoyi ko amatora yibwe tubona bigaragara, twokwemera ibizoyavamwo. Nico ndiko ndavuga. En fait tumaze kubona neza ko amatora yibwe ku mugaragaro, babujije abantu kuzoja mu matora, eka mbere n'ibiyavuyemwo bakanavyiba, abantu twotegura ingene tazokwemera ibizoyavamwo. Ibintu bizoyavamwo tutavyemeye tuba dutegura iki? Nibaza ko ari mu ma etape, nibaza ko abantu babandanye biyumvira dans ce sens. Murakoze Oscar Butare. Kangaruke kuri Frederic Bamvuga inyumvira, niwe yagize ati abanyagihugu nibo bagomba kuvuga bati ibi bintu tubivemwo. Frederic Bamvuga inyumvira, bo bikora gute abanyagihugu no munsi? Urumva jewe abanyagihugu turavugana kenshi nabo, batubwira bati twebwe ikintu dukeneye
dukeneye imboneza ziza zikatwereka inzira, ati ibisigaye twarategereye, twarumvise, twarabonye ico umugambwe CNDD-FDD udushakako. Ati muri ico gihe rero mvyuyagatwe baramena, atari tworonka inguvu twoja inyuma yazo, ati harimo n'abasirikare boje inyuma yanyu, harimo n'abapolisi boje inyuma yanyu, harimo n'abasendedefudede benshi boje inyuma yanyu. Ikibazo ni ryari, sinokubwira ngo ryari. Hari ibintu Pacifique yavuze ati burya iyo biza nta numwe aba bizi ingene inzira bizanana, biraza giturumbuka bihuriranye rero n'ingene abanyagihugu baradundumiwe, ucika umucanwa kandi uwo mucanwa ntawuhumuza. Ntikibuza ko abanyepolitike turiyumvira kandi turabivugana n'abandi, kuko iki kibazo ni ca twese. Butaravuze ati igihe iboneka neza ko amatora azibwa, yatanguye kwibwa mu gushiraho ibwirizwa rigenga mu ibwirizwa nshingiro, yibwa mu gushiraho ibwirizwa rigenga amatora, yibwa mu kuza baraburagiza abantu bakakuramwo bamwe bakemera abandi, bamwe abasenika banka sentare ibohereza ubwirizwa nshingiro ikabemera. Mu nyuma ati amwebwe mu makomine ntimurekuriye kwitoza, bakubuje kwitoza mu makomine, no kuvuga nturonke mu mutanteri mu makomine, nturonke abakonseye b'amakomine, nturonke abasenateri kubera ko aribo batorwa nabo baba batoye mu makomine. Urumva ni gukumira biboneka. Ikibazo ni ryari abakumiriwe ubwa mbere bovuga bati turanse gukumirwa gushikiyo, mugabo kandi babikoze boba bateguye ryari gute aba bari nyuma yabo kugira ngo bose banke, n'abarya bose bo bashigikira bakabategura, hama bakavuga bati turafashe igikorwa, turafashe inzira, turifuza yuko mwese mudushigikira. Burya niko vyobwiza kugenda, kandi uyu munsi vyose biriho, nukuri biruzuye birahiye. Ubu hakeneye umuntu yamura icamwa kugira ngo nikirinde kwikorora. Frederic Bamvunyime biramuvuze muti bovuga bati ni ryari gute bovyanka, mushaka kuvuga ko boja mwibarabara hanyuma mugize muti barakeneye imboneza indongo zoje imbere yabo. Izo ndongozi ni mwebwe na benshi aba Pacifique n'abandi bari mu buhungiro, none muvuga muti twotaha tukaja imbere yabo, birashoboka canke hariho abandi mubona mu gihugu bashobora kuja imbere yabo abanyagihugu kugira ngo ivyo bintu bishobora gukorwa? Ivyo byose ndiko ndabivuga n'abari mu gihugu, ndavuga n'abanyagihugu, ndavuga n'abanyepolitike bari mu gihugu, turabiganira. Nihagera muzovyumva bizoboneka. Egome Felix Niyonkuru, ngira ngo mwumvise ivyo abandi batumire bagiye barashikiriza, bagira bati abanyagihugu nibo bashobora kugira ico bakoze uno munsi kugira ngo bahaguruke bavuge batoya ibintu bishobora kubandanya. Bamvuye imvira yagize ati indongozi zobaje imbere. Mbega namwe muremeranya n'abatumire bandi ko ari uko vyagomba gukorwa kugira ngo umuntu ashobore guhindura ivyo umugambwe CNDD-FDD uri kurakora uno munsi? Murakoze. Mu bisanzwe uravye ingene bariko baravyifatamwo CNDD-FDD, urabona ko atahohava yizera ngo hari amatora ariko arategurwa canke azoba, nayo yitwa ngo n'amatora yaturiko turavuga, ubona n'ibihenda abana. Aya mu bisanzwe abasokuru nibo bahora bakunda kubivuga, umutamvyi wa neza umubona gikenyera. Uravye rero uko vyatanguye, uravye uko biriko birabandanya, biraboneka neza yuko ata matora by'ukuri azohaba, kandi noneho n'abajejwe igihugu muri iyi minsi baravyivugira, abatwara umugambi barabivuga menya yuko amatora asa n'ayaheze. Mwebwe mu bijejwe vyo kumenyesha amakuru ntumva mubabaza ibibazo bakishura badatinya yuko basa na intsinzi bayirose bayitahanye. Kavuga nti ibi biriko biravugwa nivyo nibaza yuko atawoje inyuma cane, naho abanyagihugu baragowe kandi harya inzara izana vyinshi.
nk'uko wavuze uri kubaza Pacifique ati sinovuga ibizoba biranagoye ariko hariho urabona yuko imvura n'abaruguru hariya bataciye ku mashuri cane iyo imvura igirigwe barabona bati banura ibintu imvura iragwa mu kanya kandi batavyigiye cane ntaho bavuga ngo hazobika canke kariya mugabo umwe wese ahari ni kibazo c'umuntu wari wese ahari nibaza ko twese tugiye turavyiyumvira nyene no gutandukanye kundi uko inzira zishobora kuba nyinshi ngira igihugu kigeze ku manga kirashobora gukira murakoze Pacifique Ninahazwe ngira hari ikibazo abarundi benshi banibaza kigoye gutahura gushika uno munsi inyuma y'amatora y'ibihumbi 2010 harabaye impari ku vyayavuyemwo haravuka n'inani harimo urunani ya DC kibiri mu nyuma nticabujije ko ibintu bibandanya mu bihumbi 2015 habaye amatora hari umugwi w'abanyagihugu uri hanze bamwe bahunze abandi bari mu gihugu impari zihari nk'uko nyene ariko kandi amatora mu nyuma yaragiye araba uno munsi turi mu bihumbi 2024 murabibona ivyabaye mu bihumbi 2020 uno munsi biragarutse impari zari zihari icyo gihe zirahari hari mugwi w'abanyagihugu kiri hanze hari abanyepolitike bakiri hanze abanyepolitike bari mu gihugu twari tumenyereye batanavuga ubu bageze aho baduza ijwi basemerera bati turiyamirije seni ariko bikaguma bibandanya uno munsi musigura gute ko kenshi mu gihugu ibintu vyama biguma bibandanya abarundi babona yuko biri mu bibazo ariko bakama bavuga ngo turindire hariho kumbure tukama tuzerinze twibaza yuko muri kazoza hari gishobora guhinduka ariko ibintu bitariko birahinduka ako nakabazo ka mbere aka kabiri imbere ngira muca mukagira ko nizahe nkurikizi mubona igihe amatora yobandanya atunganywa mu nduru zihari icya mbere sinovuga ku kibazo cya mbere je sinokivuga nk'uko wakibajije ntabwo ayo matora yose agenda aba ukuntu gusa kandi ntabwo ibihe byose abanyagihugu baguma barindiriye harabaye amatora muri 2005 ayo abarundi barayitaba n'ibiyavuyemwo baravyemera ko ariko vyagenze baremera ko ari umugambi utsinze witwa CNDD-FDD ivyo baravyakira ubutegetsi buramera uko bwari bumeze ico gihe hanyuma impinduka bari biteze ntiyabaho ahubwo wa mugambwe aho kuzana ico abarundi bari biteze utera ubasubiza inyuma muri 2010 ikizere cyarabayeho ko hari amatora yoshobora kubaho meza ariko habereye amatora y'amakomine mu nyuma bamwe bakayavamwo ico nibaza ko kitabaye na ciza kuva mu matora gushika ubu sindi muvuga ko cyabaye ciza kubona imigambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi yaciva mu matora byagize ingaruka zikomeye no ku bindi byakurikiye inyuma ariko icabaye nico abanyapolitike bico gihe bo bagize bati ntidushobora kubandanya muri aya matora muri 2015 abanyagihugu barerekanye ko badashyigikiye ibiriko biraba nta wovuga ngo amatora ya 2015 arasa n'amatora y'imbere ntaho bihuriye kuko yabaye amatora atawukiyafata ko ari amatora igihugu kija mu bihano mu isi yose umukuru w'igihugu ayavuyemwo ariyugarana asigara ari umuntu adasohoka igihugu abatwara igihugu uyu munsi bo nyene baraniyemerera ko ivyago igihugu kirimwo vyakwezwe n'ibyakozwe n'uwo mukuru w'igihugu muri 2015 mu kuya ku nguvu ikiringo ca gatatu nta wovuga ngo abanyagihugu ntaco bakoze nta n'uwovuga ngo ayo matora by'ukuri yarabaye ngo n'amatora nta matora novuga ko yabaye muri 2015 byageze naho ubutegetsi bwo nyene bwiyumvira kugabira amajwi imigambwe yari yiyandikishije mu matora itagiye no kwiyamamaza murabumva ko ibintu byabaye ico gihe byabaye akamaramaza 2020 harabayeho ubudasa kuko hoho ihiganwa ryaboneka ko ribayeho irihiganwa ryarabonetse ko ribayeho harabaho abafise ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabo twabonye bariko barahiganwa abanyagihugu barasokoroka ari benshi bari bamaze imyaka 5 batega ubwoba ku rugero rudasanzwe baraja habona barerekana ko bashobora gushigikira ubundi atari CNDD-FDD ivyavuye mu matora uko byaharuwe niko byagenze twese turavyibuka hari benshi batemera ibyasomwe ko ari byo byavuye muri ayo matora
mugabo abanyagihugu uruhara rwabo ico gihe bari barukoze, ari navyo vyazanye ko yabibwirwa cingiro rya 2018 yaba ahubwo ivyo tuteye tujamwo ubu biteye bizana ko ubutegetsi butinya gose abanyagihugu bumaze kubona ingene bitavye amatora ya 2020 bukabona n'ingene bwananiwe mu bintu vyose bwahavuye buja muri ntonzera yo kuvuga bati nta higanwa dukeneye. Rero urumva ayubu yo yaje ari amatora atagiramwo ihiganwa, ubutegetsi bwavuze buti nta higanwa dukeneye, n'aba bakeba bacu bakuru ntidushobora kwemera guhiganwa nabo. Rero haca ibikurikira ahubwo biri mu kibazo cy'umbazo ubugira kabiri ati inkurikizi zishobora kuba izihe, nazo usa n'uwamaze kuzivuga. Iyo inzira z'amahoro, inzira demokratike, inzira za demokrasi ubutegetsi bushimye kuzugara kugira ngo ivyumviro bidasa nabwo ntibisohoke ntibihiganwe, buba bwo nyene bwihamagariye inzira za violence. Kenshi n'ivyo wansi inzira z'amahoro ubuhamagaye inzira zitari z'amahoro. Izo nazo sizo abantu nka twebwe amashirahamwe yigenga dushobora no kunategura, twebwe ntitubamwe muri ivyo. Numvise Oscar ariko aragira ati societe civile yoba mu bategura ivyo bikurikira. Iyo hanswe twebwe usanga kenshi tuguma tuvuga izi nzira za demokrasi, tuguma tuvuga inzira zijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, kubahiriza ijwi ry'umunyagihugu, kuba inzira z'amahoro. Mugabo iyo inzira z'amahoro zanse usanga kenshi inzira ziza ari zidahuye na societe civile, ari zidahuye n'ivyo twebwe dushobora kuvuga. Ikindi kandi cyavuzwe kirico kandi kigoye ni kicu kuvuga ngo abaje imbere y'abandi. Haje mwumvise navuze nti biratera bikageraho abanyagihugu bifatira ibintu mu minwe, nuko ubutegetsi buhari bwakoze ku buryo abo nyene bashobora kuja imbere y'abandi bakugwa mu gihugu. Umva ntushobora kuja imbere yabo utahari. Societe civile nk'ubu ntishobora kwitunganya ngo ivuge nk'uko twabikora muri 2014 tuvuga ku bishobora kuba kuri 2015 ngo twebwe nka societe civile ngo turateguye guhamagara abanyagihugu ngo baje mwibarabara kwiyamiriza ikintu. Ntibishoboka kubivuga utahari. Uri nyuma usigara utanga impanuro gusa. Abarideri bahari bashobora gukora bagahamagara abanyagihugu nibeje barongoye imigambwe ihasigaye ubu. Societe civile mbona atanabakiriyo umuntu yovuga ngo hariho Faustin Ndikumana na Gabriel Rufyiri babo bahamagara abantu ntavyo nzi, ariko societe civile ubu ntiboneka cyane mu Burundi. Abasigaye bitwa ko batavuganwe n'ubutegetsi niyo migambwe. Hariho umwe wari witwa ko waronse amajwi menshi cyane muri 2020, n'iyindi migambwe iza itabonetse cyane mu yandi matora ngo ibe yarizigiwe n'abanyagihugu. Umuntu acasigara yibaza ijwi ryabo basigaye ubu bitwa ko bacemerewe no guhiganwa ryoba ari ijwi rishobora kuvuga abanyagihugu bakaja inyuma yaryo, kuko ico n'ikindi kibazo. Abantu baba bafise ijwi abanyagihugu bagakurikira si benshi cyane mu gihugu, ntusanga ari benshi abo twari dufise naba birukanywe hanze. CNDD bikora bibona irazi ko hari abantu bavuze abanyagihugu bumviriza, abo yarabirukanye ntibari mu gihugu ngo babe imbere mu guhamagara. Hakaca habaho uyo mugambwe wagira kabiri bujijwe kujya mu matora, tutazi ingene uzokwifata, kuko wowe ingene uhora wifata mu bihe n'ivyo hama hariho akabaza tukaba hari ukuntu udashobora gutahura ingene wowe ufata ingingo. Bawivye nk'amajwi muri uwo mugambwe muvuga n'ubuhe Pacifique Nahazwe? Ivyo vyose umugambwe ugira kabiri mu nama nshingamateka ni CNL. Bawivye amajwi muri 2020 nta na kimwe wabwiye abanyagihugu. Umugambwe ntiwavuze ngo abanyagihugu genda mu vyanke ko batwivye amajwi. Rero sindabizi ko uwo mugambwe bawubwiyeho ati ntuja no kwitoza. Sindabizi ko ari umugambwe wonyene ushobora guhamagara abantu ngo nimuze mutugwanire ko banse ko twitoza. Ariko gushika uno munsi uwo mugambwe ntiwankiwe nk'umugambwe waritoje, uwo baba baranse nk'umukandida n'uwo bafitaniye ikibazo n'abanyamugambwe biwe agatongwasa. Oya, cyo bari kinyuma umuntu abivuze uko. Politike y'Uburundi twese turagikurikirana ko umugambwe ubuhagaze, hanyuma CNDD ikitorera abantu wonyene uvuga uti aba nibo mugambwe, ariko umugambwe wo uri ku ruhande ico turakizi. Nta uza kubesha ngo CNL irimwe muri ayo matora. Nivyo hariho abitwa aba CNL CNDD yitoreye akagwi gatoyi, me umugambwe w'ukuri by'ukuri ntabwo arabo. Umugambwe biraboneka kutazokwitaba ayo matora. Rero uwo mugambwe cyangwa iyo ndongozi nyene uvuze yari isanzwe ikurikirwa n'abantu izifata gute muri ivyo bibazo?
iyo nyene izoja imbere ihamagara abantu kwiyamiriza ibiriko biraba canke izorindira irabe ko abandi bagira ico bakoze nk'uko twabibonye mu yindi myaka. Umva ico n'ikindi kibazo rero, haramutse habura abarideri muri ico gihugu baje imbere y'abanyagihugu, ijwi rigasigarana abantu bari hanze batanga impanuro nk'uku kwacu, ikibazo kiba kiriho niho hamwe mvuga ko abanyagihugu bageraho aribo bavyifatira mu minwe kubera ko ibyo basigaranye ari ibintu bike cyane, abashobora kubaja imbere basigaranye ni bake cyane. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, ibindi bishobora kwaduka n'ibyo twebwe tudashobora kuvugako, nk'uko turiko turavuga tuti mu bashavuye harimo abasirikare. Aba basirikare bariko barungikwa ku macuniro muri Kongo, aba basirikare nabo nyene ubukene bw'abarundi bubakorako, ariko ubutegetsi mu guhushura abarundi no kubacinyeza no bukisha imigizi igisirikare n'igipolisi n'iperereza, ariko bamwe babirimwo nabo nyene bagowe nk'abo barundi nk'abo bandi barundi bose. Kare nakiriye ubutumwa maze indwi nakira ubutumwa bw'umusirikare ariko aridoga avuga ati twebwe anare najya amafaranga abongera kira mwaka ku mushahara, atusanga baduhaye 3,000 uti nibibazo 3,000 muri buno bukene turimwo, tuvugire bino bintu birateye isoni. Anare ni anare nyene zifise ngene ubundi ziharurwa, nusanga n'ubundi byarenga ngaho, kandi vyerekeye abakozi bose ba leta usanga ari ubusa. Rero baravye amagorwa barimwo, bakaraba umushahara bafise, bakaraba ingene batagira inyishu, bagira bati tubigire gute? Bariko baricwa, abana bariko bicwa n'inzara, amaganya yuzuye igihugu cyose. Abo basirikare bazobandanya bavyemera uko nyene canke duhaka kusanga basubiye kwigenza uko babikoze muri 2015. Iyo ni enkoni nini cyane, kuko dufise ubutegetsi bwubakiye ku gisirikare, igisirikare kiguma gifise inyishu ikomeye gose mu bintu biba biriko biraba. Ibyo twokwiyumvira byose igisirikare kiguma ari kibazo twese tutazi, tuti muri bino bintu cifata gute, nkuko muri 2015 ko cifashe atavyo twari tuzi ko cyo kwifata kurya. Aho mvuze abasirikare, hari abandi bagira gatatu nabo nyene jewe nka jewe ntafise ko uruhara na rutoyi. President Ndayishimiye yavuze ko aravye biriko biraba muri Kongo bishobora kurangiriza kuzana intambara no mu Burundi. Uko abivuga siko no bivuga, kuko bavuga ngo ni igihugu cy'u Rwanda kizomutera ibitumvikana, bituma u Rwanda ariko gomutera kubera ibibazo byacu, ariko agashiramwe ati hari impunzi z'abarundi ubu ziri muri iyo miharigwana kandi ziriko ziranakomera, zishobora kuza gutera igihugu. Hasanzwe hariho n'imihari yari yaramaze kuvuga ko yafashe umuheto kugira igwanye iyo leta iri mu gihugu. Rero muri uwo mwanya ibintu byose imeze gutyo, igisirikare ntigifatanye, igisirikare kirimo umwiheburo. N'uwo mugambo uri ku butegetsi urimo ibipande byinshi uyu munsi naho bitavugira ku mugaragaro. Habaye iyo ntambara nta numwe azi ngo abo nyene ba CNL tuvuga benshi bahoze arabagwanyi boca bifata gute, mbega abavuga ko arabo kwa Nkurunziza barenganijwe bo kwifata gute intambara ije, mbega bo kwa Bunyoni bo kwifata gute, mbega bo kwandi kuri yo bo kwifata gute. Ntikiriko kiravuga ariko ishavu rifiswe n'abari nyuma yandi kuri yo twe turonka ubutumwa bwabo, ibyo bariko baravuga biteye ubwoba. Rero iyo ntambara iramukiza imbere ko mubandanya mugomba kuvuga yuko ndi kuri yafise igice ciwe, hakaba n'ikindi gice cy'umugambwe. Iyo ni inkuru nshasha Pacifique nazwe mwosigurira bariko baradukurikira muri kino kiganiro. Navuze nti ihiganwa turivuga cyane hagati ya CNDD-FDD n'iyindi migambwe, ni gake abantu bibuka kuvuga ihiganwa naryo ribera indani muri CNDD-FDD. Umuntu aravye n'ingene bakoze izi ntonde z'abitoza, ni intonde zabayemwo impari. Hari ibice bimwe bimwe abanyamugambwe bo nyene bitorera abazobaserukira mu matora, ubwo nyene bacahaza amategeko avuye hejuru ababwira bati hagarikira ngaho, kubera kuko byari ko birakogwa, byari biteye bija kutajana n'intumbero iyifiswe n'umukuru w'igihugu canke iyifiswe n'umukuru w'umugambwe. Uravye rero ngene mu nyuma yo maliste yakozwe nabo bashizeko, haraho ubona ingene umuryango w'umukuru w'igihugu wagerageje gushiramwe abantu bawo, bariko baravuga nka musaza wa Angeline Ndayishimiye ingene aja ku rutonde. Ugiye ukiga n'abandi urabonaho umuryango abo abegereye Ndayishimiye ingene bakora, bagerageza gusunika babo, ukabona ingene Reverien Ndikuriyo nawe nyene yagerageje gusunika abayoboke biwe mu kuja imbere kuri ayo maliste. Ari navyo bizana ubwoba bwa Ndayishimiye, ahagira ati ibintu bibandanije ukunda bibona ya maliste yakozwe, uyu muntu Ndikuriyo akabandanya akomera, ubwo jewe bizonyorohera kuba umukuru w'igihugu kwitoza ku izina ry'uwo mugambwe muri 2027.
ubwo ndavye ingene Ndikuriyo yazungurutse igihugu cose imbonerakure akazigira iziwe indongozi z'umugambwe hasi zose zikaba iziwe ubwo Ndikuriyo aramutse avuga ko umugambwe udatora jewe we nyene agashaka kwitoza isaha kw'isaha ariko ugasanga amakuru twe dufise ariko ava i Dubai aho agwariye atandukanye rwose n'ivyo ariko aravuga mu mwanya ariko aravuga ko amagara yifashe neza niwo mwanya ariko turonka amakuru avuga ko ahubwo bari kumwe nawe bararanye ubwoba ko ibintu byari byasubiye kuba nabi cyane kuva ico gihe cyose agwaye ntarigera asubira gukanura ari muri koma ntavuga ntaki rero wabwiye ngo amagara yifashe neza ubuvuzi iki ivyo uko abikurikirana ku munsi nivyo ujya mu chef de cabinet civile wiwe general yize nivyo niwe yagiye muri Kenya bamukurayo kugezaho no mu bitaro baronka amategeko bati uyu muntu ntamwegere mumubwire ko amurabira mu kiyo bazi ko aca ataha aranka gutaha avuga ati ahubwo ndamuherekeza ni Dubai ndabibone kumva ivyo bintu ukuntu bimeze mu biro by'umukuru w'igihugu baracunze gose kumenya ko Ndikuriyo ariko aramera abandi nabakira bati murabe neza ahubwo ntihagire ico hava mugira abo bantu amakuru adushikira yose hari ibyo tudashima kuvuga mu bintu bene ivyo kuri hari ubwoko bw'inkuru umuntu atinya gutanga ariko intambara iri kwirabera aho nyene kuri ayo magara y'uwo muntu ni ibintu biteye ubwoba iyo umuntu ariko arumva ibintu biriko biraba rero ukacura uwo mugambwe umeze gutyo bariko bavuga ngo hoba intambara ngo bozijamwo mbega bo izo ntambara zijeho barazi ingene bozifatamwo rero mbaje uti hashobora gushika ibiki hashobora gushika abanyagihugu ko bagumukanye rimwe bikomeye bakanka ivyo bariko barakorerwa n'uwo mugambwe hashobora kuba ko igisirikare ubutegetsi bwishimikije co nyene kibagumukana namaze kubivuga hashobora kuba n'izo ntambara ndayishimiye nyene ariko aravuga ko cyanantangaje yavuze ngo ndazi ko iyo ntambara izoshika mu Burundi cyarantangaje kubona kivuga gutyo kuko avuze ko azi ko intambara izoshika mu Burundi abavuze ko azi ko abasirikare biwe bazoneshwa muri Kongo kuko yabarungitse ngo batangire ingwano ntize mu Burundi none we nyene ariko aravuga ngo ndazi ko ingwano izoshika mu Burundi